bantu muhohotera abana mwifunze kuri ino filime yacu tuyitanguranye na kano kana bakitwa Ana. Kano kana ni impfuvyi, banyina wako bose barapfuye, gaca kagenda kuregwa n'abakarezi nabo bagafata nabi cyane, baragakoresha imirimo yo mu gikoni, akaba ariko gateka konyene. Bone ugasanga abantu ari ikintu dukarata bategereje yuko kari buze kuza kabazanira indya hanyuma kabaje, hanyuma n'indya kazizana bakagatuka, babona nk'umengo nta kamaro gafise, ariko kano kana niko gateka nyene bakabeshejeho nabi. Ni bya bindi bibavuga ati umwana nuwa nyina wako na so we barapfuye, abakareze nabo bagafashe nabi. Reka tugaruke kuri no rundi ruhande. Hano kuri runo ruhande hariho umuryango kize kano kana bakitwa Safi. Ni Safi nyine urumva ko gasa neza. Nyina wa kano kana n'umukire cyane, n'amafaranga yo kumena arayafise kubera akaza akora ni kenshi cyane. Afise na so we bamukunda, kano kana karakundwa muhira. Gafise kano kana rero gafise inshuti yako ama umugenzi yitwa Sohi. Kuri ivyo rero kano kana gafise umugenzi umwe bwana. Usanga ubwana bw'abakire butagira abagenzi nkatwe dugusanga twarakuriye mu misozi. Kano kana karakunda so wako, nyina wako, nyine abavyeyi bako baracari hariko wibuke kakana twatangura na kone byaragacanze nyene nakana ko mwibarabara. Nyina wiwe kano kana kamwe karamusaba bari buze kugenda gutemberera ahantu. Ano atugoraka kuri wa muboyi wacu, kano kana ndibuze ndakita umuboyi kubera akazi gakora. Ndabona umengo nakazi gahambaye cyane. Papa sanzwe akareze yaragahamagaye ati nkubura ntambira bada, akana batangura kugatambisha ku nguvu, kanse gutamba nese kibao sinkoni gari buze kujya, katanguye kararirimba karatamba, ariko umwana ahantu yarari yimenye ko amata, umwana bahita batangura gukubita. Umuboyi wacu batangura kumukubita. Mama yatanguye kuvuga ati we wacane we ntacumaze ngaha mu rugo, ugwana atangura kudiha arakubita. Ariko arimo arakubita hari rundi ugwana gururara, ugwana gururara no gwana rusanzwe gwigwariye, barimo ratembera naga telefone rucarubona umwana barimo baramukubita, bicarugenda ruritambe garavuga ati uyu mwana ugasubira kumukora ko ndafise video ngaha ishobora kugushirisha mwo mama, reka kuzura kubita. Mama yese agira ubwoba caragenda, kana katanguye akaboyi kacu katanguye gushimira umurara akabonye ngaha. Umurara avuga ati ntugira ubwoba bana, je shobora kugufasha. Abantu nkene aba ni ngombwa tuze turabatisha amani, wosanga bakugiriye nabi. Kohera uwo mwanya buno bwana bwahise buba inshuti awe abagenzi nkuko dukunda kuvyita. Gwagwana gururara rugiye kano gakobwa baje ko karonda wira mungere bagakubita, ariko kinyegeje ku modoka irimo bwa bwana bwo mubakire bwari bwibere mu modoka. Wibuke ko bwabwenye na wiwe na so wiwe ko bukeneye kugenda gutembera ahantu, so wiwe buramurindiriye mu modoka, bwararambiwe kuguma bwicaye mu modoka, buja waba burasoka kugira bugende gutembera. Buratembera we, ariko kakana ka wa mukire kitwa Safi kahise gakorora inkofero ikorokira nyine mu bwato bura ahantu. Buca bugenda kuyitora inkofero, burayitora hajya bugomba kuvayo. Kakana ka Safi kamwe ka wa mukire kahise kagwa hasi, bahati baye kaca kararaba. Kakana ka Sohi kamwe bazana na karaje kararaba, gasanga umengo umuntu yapfuye, kaca kagira ubwoba, kaca karirukanka kugira karabe yuko kotabaza. Papa nawe yaraje kurabugana mu modoka asanga nta burimwo, atangura guhangayika, rimwe araraba kubera bababwira yuko ikirere kimeze nabi. Umugabo yaratembeye arazunguruka acahura na kakana kitwa Sohi, arakabaza ati uyu mwana wanje ari hehe? Karavye imeri my boat sinzi numbaze ngo niki imugatwaye. Gatangura kugira ubwoba, nababwire karimwo hariya, kagize ubwoba gaca karatangura guhenda, kavuga yuko kataze ahantu yagiye. Papa yatanguye guhangayika cyane, ariko kano kana karazi umwana yarabiyemo, yaguye muri iriya meri giye nyimba ari meri ntumbaze. Yagiye gatwaye kaguyemo, kagiye gafise ubwoba bwishi cyane, kayice ahantu nta mahoro gafise. Papa nawe aguma arondera umwana wanje ariye, umwana uri buze kumubona ko ubu ari mu mazi katikati arimo arigira. Akana karicaye kaguma kiyumvira, ndabivuga ariko nibamvuga baramfunga. Sinzi kino cyane ibintu kirimo kiratinya, sinzi ko bona gifunga, ni cyana gitoya kandi ntaco kacana koze. Kakana nako mwimeri ama mwiboti ntumbaze. Karavyutse, kagimara kuvyuka kibona karano mu mazi gatangura kurira. Utwaye ubwato yatanguye kuraba, we urinde. Ugwana gwatanguye kurira, rukumara shaka kugenda muhira. Ano naho mama yatanguye kumva amakuru kumengo ahantu bari ntabwo hameze neza. Yaciye afata gutera agatelefone kugira arabe ko yo telefone umugabo wiwe amubaze ingene bimeze, kubera abona umengo ntibimeze neza. Papa nawe mu kwitaba telefone bari buze kumubaza umwana ahantu ari, yatanguye kuvuga ati mbana umwana namubuze n'ubundi acamurondeza, sinzi ahantu ari umwana, nyimba bamwivye, nyimba bamushimuse sinzi.
amakuru yashikiye mama atangura kugira ubwoba bwinshi cyane. Papa nawe nyene yabuze uko akora, yazungurutse kuva kera, yagumya arondeza umwana yamaze kumubura. Mama yatanguye gucanganyikirwa mu mutwe. Hano naho reka tugaruke kuri wa muboyi wacu ama wa mukozi wo mu rugo wa muyaya bamuhayikira igihano cyo kurara hanze kubera amakosa yakoze, akamara amazi umuryango. Bararufashe bararukwega bararukwega baruraza hanze kugira rubanze rugigihano bana no gwana ruzoba hari nk'urukomando kubera ibihano mbona rujya rwakoropa rugakora akazi kose, ariko inyinshi niyo kuza bararwaza hanze. Mama naho ino yagwaye pressure nyinshi cyane, akeneye umwana wiwe yagiye kuri police. Abapolice bamubwira ati umwana wawe yazimiye. Mama yibaza ngo ni ibintu vy'imikino, yumva ni biri serious, ariko hari telefone bakiriye bumva ko ari mu bwato ari umwana babonyemwo, ariko signal yahise ibura. Kwa kwana kwatanguye kugira ubwoba kubera barimwo baravuga yuko umwana yabonetse, ariko sigino yahise ibura kubera ubwato bwari buri ahantu habi cyane. Ubwato buri ahantu habi cyane, sigino yahise ibura. Hanyuma ntibongera kuvugana neza na police. Ugwana na gwino ruri mu makuba, ruri mu byago, gwari rubayeho gikira, ariko iyo ruri sinzi. Hano mama yaranse gusinzira, azahagaze impande y'ikiyaga kugira arabe ko umwana we ashobora kumubona. Ugwana ahantu ruri ntituhazi. Hano naho batwereka wa mwana Sohi afise ubwoba bwinshi cyane. Wibuke azi umwana ahantu hari, ariko ntiyigeze anabivuga. Uyo mwana ngari no mu bwato, kwana gwatanguye kubibwira nyina wiwe, rutangura kuvuga ati nukuri umbabarire, twari turi kumwe hariya bija bigenda uko nuko rubwira nyina wago. Ariko nyina wago yatanguye kugira ubwoba, avuga ati iryo banga ntuzokwigira urimena, we uraraba ukimye gusa winumire, urabe ugirene, niba kubaza imuzona nare uvuge yuko utigeze umubona ujya mwana. Ugwana yatanguye kugwesitara, ngo bishobora kubaviramwe ibibazo, ariko ndabona umengo no mugora afise umutima mubi kibereye yabivuga, bagiye bakabivuga umwana boshobora bakamurondera akaboneka. Ariko ari mwarabwira Ugwana gwiwe ngo ntuzokwigira runalidahwa, afise ngo ubwoba bwinshi cyane. Hano naho Ugwana gwaraye hanze, Ugwana gwahise rugwara bahita barutwara kwa muganga. Gwagwana gurukozi gwaruyaya gwarukozi gwo mu rugo gwaragwaye, ariko ngaha wa mu mama mwarureze yaje areze umwana avuga n'ukuri umwana wanje n'ukuri vyamugendekeye gute, aza kugira tera kagongwa abantu. Ariko hano naho tugaruka kuri kuri bwato inkofero ya wa mwana barayibonye. Mama tangura kumenya yuko umwana wiwe kumbe yoba yari ari muri bwato nyene bumwe bwabamagara mu ijoro buvuga yuko bwabonye umwana. Yatanguye guhangayika ati umwana wanje shaka ngirene, ariko bamubwiye yuko umwana wiwe ashobora kuba yapfuye kubera mu kiyaga ama mu nyanja habaye ibintu bihambaye cyane. Kumbe Ugwana ngugo gwaguye ku nkengero y'ikiyaga nyene, gwaguye ku nkengera ntigwigeze rupfa. Ubwato bwibiye amazi ararosunura, wisanze ahantu hagonyene. No Gwana gwamenyereye mu bakire ntiruzi ibintu vyo guca mu buzima mubi, gwatanguye gutangara hano hantu ndihe nihe. Tugaruki no ku ruhande naho umwana nawe wa mwana umwe w'umuyaya umwe w'umukozi wa mukozi wo mu rugo batanguye kumubaza ati no mu mama gufashe neza. Atangura gutinya avuga ati ego no mu mama afashe neza. Mama nawe ati ego nukuri cyo mwana ndamufashe neza, ariko Gwana rumwe gururara rumwe gwagera kumufata video waheze ruza ruca gwerekana ibimenyetso ruvuga ati rero kino kimama burya kino kimama nikigome cyane, uno mwana kimukubita buri munsi ngaha ndafise n'ama video. Uno mu mama ntakwiriye kurera uno mwana, mu mama bahise bamuyora baramutwara. Ugwana gongeye gufasha no mukobwa. Hano naho tugaruka ino mu cyaro, ama novuga ko ari mu cyaro kubera no Gwana gwaguye ahantu mu cyaro rumwe gwatwagwa n'amazi. Baraje banyiri inzu baraza basanga Ugwana gwabatembereye, batangura kubona Ugwana gwiza go mu bakire. Tangura kwaza ati we uva he? Icana ntikize hano kiva, icana cisanze canwe amazi caguye. Bagishirinja gitangura kujya nkumengo nyene ibintu bimeze nabi cyane nyene, inzara yari yose, umwana arashonje cyane. Hano naho tugaruka kwa muganga Gwana gurukozi nyene, rubarumwe rwakina na cakirarara nyene, usanga nyene ubuzima bumeze neza cyane. Ubu mwana bamaze ku mwaka babavyeyi nukurondera bakamuha abandi. Hano naho papa w'umwana, umwana wibuke ari hariya ku kiyaga twamubonye ahantu sinzi iyo agiye gutemberera. Yatanguye hano naho papa yarahangayikije cyane, ubwo bafise ni bwinshi. Umwana wanje arondera irya nina, barinza ati boss yasaze, boss no kuguma agenda irya nino, aguma avuga ngo ndamubonye, aguma agira nteyo, yamaze gupanika nyene ibintu bimeze nabi cyane. Yaje yumva ngo hari umwana bamuzaniye ko mbasanga so umwana wiwe. Hano nyene ibintu vyamaze kuba nabi cyane, umupapa nyene yamaze gupanika. Nk'abantu bafise abana
bana ndibaza barabizi, ukaba usanga badafise n'abana benshi, iyo mu bazungu usanga bavyara abana bakeya. Hano rero muri Afrika yitaye ugwana ndibaza ubutomboje kubera ufise ivyana vyinshi wewe. Reka twibandanize filime yacu wa mwana gwagwana gururara bahise barutwara kugira bagende barurerere mu kirugo c'imfuvyi, kubera bamaze kubona yuko abavyeyi basanzwe barureze barubeshijeho nabi. Wagwana gururara rumwe gwa rugenzi gwa gwaje kumusezera, ni inshuti nyene barasezerana. Hano nabo babavyeyi bamwe batora gwagwana rumwe gwagwa mu mazi bararuzanye, gwagwana gwa Safi bararuzanye, polisi ihitana gwirutwara mu kigo cyo kureramwo imfuvyi kubera n'ivyana bibiri. Amamodoka yarahuye, imodoka ya gwagwana ugwana gurukozi hamwe na gwagwana gwa Safi, hanyuma rero barahura nyine ivyo vyana ni ngombwa byose bize guca biba mu kigo kimwe. Abo bana bose reka nze ndakoresha izina abana, abana si ivyana ahubwo n'abana. Abana bahise babatwara kugira bagende babararere mu kigo c'imfuvyi. Abana nibwo bwa mbere bari bahuye, umwana w'umukene hamwe n'umwana w'umukire yabuze abavyeyi. Umwana w'umukire uyu mwana Safi akiri ngaho hari umupira waje ugiye kumugwako gwagwana gururara ruhita ruramwitangira, rwarapfuye n'amaraso, ariko no mwana w'umukire Safi yaratangaye cyane, buri umuntu ashobora kumwitangira carishima, baca batangura kumenyana. Uno mukozi wa mu rugo wacu, wa mukozi wa muyaya acatangura kumbaza ati wewe witwa gute, ariko uno mwana yavuze ati izina ryanje ntaryonze nta zina mfise. Ubwana kuri ivyo rero kahise kamwita izina kazoza karamuhamagara, hanyuma butangura gukundana nyine mitangura kugenda neza cyane, ubucuti wita buraduka. Abavyeyi iyo bari barahangayitse ntibazi umwana ari hehe, kumbe cibereye ino cyamaze no kubona umugenzi bana runo gwana. Muze muri hangana kubanza ndakoresha ngizina ugwana, nabonye umengo nivyo vyokoroga zanga umuntu azara narimenya cyane vyihuse. Kuri ivyo rero sugwana, buno bwana bufise amazina yabwo. Kuri ivyo rero tugaruka kuri gwagwana Eugene rumwe gwamuta mu bwato ntigwigera runapfuka. Nyine wewe no baracarupanga ati ntugire ubwoba bana, wewe uyu niwe mwanya wawe ushikiriwe na uzoca utora umwanya wiwe, ujya mwana yahora kuyoboye. Hano naho tugaruka muhira, papa na mama barimo barashwana, mwana wanje niwe wamutwaye, nta kuntu wishinze ibintu vy'amafaranga, ucuragenda umwana wanje uramusiga we. Nanje ninde akunda amafaranga kurusha undi? Wewe siwe wirirwa mu vyashara ukirirwa ngo urimo uradandaza, siwe ukurikirana n'inki. Umwana ntiyari yadosabye ngo tuzojane twese kubera ko wari wasigaye. Mama yatanguye kumva mengo yatanguye kumwadaka na batangura gukura ijambo kubera ngaho utavuze usanga bari mwarakugirira nabi. Mama yatanguye gutembera agenda sakasaka, aca yemerera amahera muntu wese azoronka ujya mwana ngazomuzana. Ibipapuro vyuzuye umuji wose. Mama keneye umwana wiwe, umwana wiwe arakenewe. Kumbe gwana hano gwibere uri kumwe n'umurara hiyo barimwo barakina ibintu bimeze neza cyane. Mbega bizogenda gute runo Rwanda zoteba rubone mwana banyina wago? Cyo nokubwira coco ntiwibagire gukora subscribe, like na share. Kandi kino nokubwira coco iyo ukoze subscribe amukaja muri comment ukavuga ati twongera ikindi gice, mpita ndakibongera mu masegonda 2. Iyo mutagiye kuri muri comment ngo mubivuge nihandi cyambona umenga filime yaba bihiye nkaca mpindura nkaca ngira nzani yindi. Kuri ivyo rero kano ga filime kuryoheye tuja muri comment wandika ati duhe ikindi gice, hanyuma ikikuta kucukora ga subscribe uzobudukoreye neza cyane, hanyuma tubone kuzana ikindi gice cya kabiri. Ni gice cya kabiri gita kinayimaliza. Bye bye, duhurire ku ikindi gice mu bishatse.